Hello beautiful people, ushaka ibintu vyiza, ushaka ibintu biteguwe neza. Fyonda subscribe, like, kora comment na share, ukomeze kwironkera inkuru zitandukanye zaba artist, sport n'ibindi. Amipro TV, you're the best. Of course, my name is Amipro the MC, the electricity ini Amipro TV. Nizere ko mumeze neza. Ndi kumwe n'umuririmbyi yamukari ya muri zone ya Kanyosha. Afise indirimbo shasha irikira trendinga muri kino gihe yitwa Mr. Boy, mambo vipi? Rwana fresh kabisa ndashima. Neza. Unapendeza sana papa. Wana thanks papa. Bro, inde yakugiriye tutwono mu mutwe. Yohana barahari kweri ni benshi nanje ndabona yuko utagase kabisa. Ubona naje twonto kutwo tuntu none gabo. Twakunata kabisa. Yes, turi kumwe na Boy, n'umuririmbyi w'umurundi nkuko nabivuze ariko represent nk'umuririmbyi. Let's go bro. Boje nitwa Boy. Amazina yakaranga muntu ni Irishura Don Stefan. Irishura? Don Stefan. Don Stefan. Yego. Kuva mu Kanyosha. Hama ndumuririmbyi nyine niho ngitangura. Ndacari hasi sindashikaho nipfuza ariko ndumuririmbyi akeneye gushigikirwa. Sindashikaho nifuza ariko ndumuririmbyi akeneye gushigikirwa. Twereke gati impano Imana yaguhaye bro. Ririmba gatoya. Ndabihereye kubisobanura ahavyanyobeye sifise ico nokora. Haraho bigucanga hamwe ubura nico wovuga ijoro umutaga mahoro ukayabura. Aki Kiswahili nako hakulaliki hakuliki hakulaliki hakuliki bila wewe I lose my control I am crazy Yes, yani Mr. Boy mwamwumvise ati ngo bila wewe nta nakimwe ashobora gukora, ntari kumwe nawe nta nakimwe ashobora gukora, ntari kumwe nawe sinibaze ko nogira n'inguvu zo kuja muri studio ngo shobore kuririmba bivanye no mu rukundo rumeze neza, bivanye nuko atawundi mukobwa yigeza mu rukundo nk'ubwo we usanzwe umpa. Boy, ni ryari wamenye ko ufite talent yo kuririmba papa? Mbo kuva kera nkirumbo sinkuze cyane ariko nkiri umwana mutoyi cyane niga muri primaire. Namye nkunda kuririmba ndi mwishuri ndakunda gukubita ku ntebe. Ababigisha bakankubita muri make nuko nakuze kuva nkiri umwana mutoyi ndakunda gutamba imiziki muhira abavyeyi barabimbarira. Muri make rero muri make nivyo nisanzemo n'ibintu navukanye si ibintu narondeye. Muri make nivyo wisanzemwo si ibintu warondeye ni ibintu wavukanye. Ni ryari impano yawe watangiye kwigaragaza imbere y'abantu, ndavuga kuja muri studio ku ncuro ya mbere gusohora indirimbo yawe ya mbere? Mbega vyari vyoroshe ko abantu bashoka bakwakira, bashoka batahura impano Imana yaguhaye ga big bro? Bo impano yiwanje natangiye kwigaragaza maze gutangura kuza ndinjira muri korale. Watanguriye muri gospel? Muri gospel naririmbyeyo. Mbo mu rushengero so nakora nk'umuririmbyi. Nakora nk'umumusician naravuza batterie, guitar acoustique, ibindi bitari. Mbo hama nkaririmba nyene nkaja kubekinga muga sinigeze fata umwanya go kujya mu rushengero ariko kugira mfate intera yo kuririmba ibintu vy'umuziki w'isi. Urabona ubuzima nibwo bugutwara si ugutwara. Ubuzima hari ahantu wisanga utaruzi ko wahashika, wakaca usanga wisanze mu bintu by'imiziki ya profane cyangwa sekira. Mugurumva ivyo byose vyajanye n'ibihemuga. Impano yo wanje natanguye kugaragaza ntanguye kuja mu rushengero. Mumaze kwinjira muri sekira ndacengetera ca ntangura kwinjira muri studio. Mu rusengero wasengera hehe? Nabahe bantu mwaririmbana kumbura no musi nabo nyene bashoye gusohoka bakamenyekana? Mbo abantu twaririmbana mbo nakuriye mishengero rya Emmanuel umuprote. Abantu twaririmbana mbo hariho nk'abantu tuzi nanye bitwa bashutera sinzi ko mubaza ndamuza aririmba gospel ya nyine ko twarasengeye mu rushengero rumwe. Mbo hariho nabandi benshi bagiye muri Kenya, hari abantu benshi twahurira ama gospel nk'aba musiciens ba God babavugiriza ba Kidumu bagiye nyene turamuga ibintu vyakure na kure kuko twakure urumva amashengero yatoreze arasa. Ucuja uva muri gospel ubandanya n'ibindi? Mva muri gospel nyene cyo muri sekira. Muga nanje n'ibintu nisanze mu nabi. Ukiri muri gospel nta ndirimbo nimwe wari bwa produce muri studio? Nta ndirimbo nimwe.
uragiye muri sekila vyarashotse vyoroha mbega abantu bakwakiriye gute abavyeyi bobo vyarashotse biborohera yuko bagutahuraga boy mu gihe wari uvuye mu ndirimbo zihayagiza no gutazira Imana uja mu ndirimbo bakunde kuvuga yuko ari indirimbo zisi ami kawaida ami urabizi ibintu vyo mu Burundi ni ngora abana bavyeyi bo mu Burundi ami bavyeyi mu Burundi ariko abavyeyi bose nico kimwe abavyeyi bose kawaida barasa nyene bose kandi umuvyeyi nigera yifuriza nabo umwana umuvyeyi amayifuriza neza umwana wiwe kabisa gusa mbo urumva no kuvuga ngo bo barashavuye bo byarabaguye nabi kawaida ntibavyakiriye neza gusa aho bishitse ubu mbo baratanguye kwitahura ntuka kuko nkamere wanje yari itahuye muri make no konye hanyuma mbo ntivyashitse biborohera kuko kumbure bararaba bakabona umengo muziko mu Burundi wapi bakabona umengo ibi bintu agiye kwinjiramwo atabimenyera atabantu baziranyeyo bakabona umengo muri make ngiye gutumwanya ndiko navuga mbo ntivyashutse nyene biborohera kandi abantu kubera natanguriye muri studio hasi cane gose watanguriye he natanguriye muri studio bita Play Music ni hano mu Kanyosha twengera gutwengera biratwegeje tunye mbo nari mfise producteur etwa Wacu on the beat tumuramutsa hari yose Wacu on the beat Wacu on the beat mbo tumaze gukorana nawe Wacu on the beat mbo twarakora nyene ivyo dushoboye urabona ama production hasi mbo turakora nyene mbo indirimbo ya mbere abantu baragerageje ukuntu bayakiriye barambye ati bro yitwa umva umutima narayikuye no kuri konte muga nzoyisubiramo ko yandimbo yanditse neza yarandyoheye kandi niwanje ndayikunda mbo abantu barambye ati tugerageje kuraba ingene uririmba antuka vraiment uraririmba neza uravyumva ivyo urimo ariko ikibazo ni kimwe hari ico kibanza uri musi cubarizwamo rondera ahantu bafise production nziza kugira bagohe muri make production nziza nyene produit imeze neza mbo camva ngaho canja kwa Plata muramuzi muri best way muri best way Plata nyene turakorana muga ndabona yuko hari ikintu nkwiye guhindura ndavuga ati ewana reka ngume negegwa imbere nyene hanyuma ndava ngaho canja kwa Amiri MA production ngiye kwa Amiri yacarankorera song yitwa Crazy imbere gato kuri Crazy ni ijya nyene narimvye hakulaliki bila wewe I lose my control I am crazy yo niyo nyene hanyuma maze kubiririmba abantu benshi mu bari banyegereye bo hafi abo yashikiriye bose nahita itakartonye cyane ibe mega hit muga abantu bayumvise bayicije kamatwi baravuze ati mbo tukavurema imbere ni heza blara keep it up ati gumutera imbere muri make baranteye intege nyinshi barambwira ati wana we kweri gerageza ejo urashobora gushika aho wifuza hanyuma setu hanyuma ikindi naco tubandanye yes nuko urakoze indirimbo yitwa Crazy uyikoreye kwa Mugisha Amir ni nayo ndirimbo ku ruhande rwanje yatumye ndakumenya nka bowe n'umuntu yashoye kumbwira ati gerageza wumvirize ino ndirimbo raza kumbwira ico wumvise numvise indirimbo numva umwana afise impano numva umusore yandika neza numva umuririmbyi ashobora gushikana umuziki w'u Burundi kure cyangwa agashikana n'umuziki wiwe kure nyuma ya Crazy kwa Mugisha Amir bowe acerekeza kwa Kuri the Magic kubera iki kuva kwa Mugisha Amir ni best producer ariko na Kuri ni best producer kubera iki kuva kwa Mugisha Amir ukerekeza kwa Kuri the Magic mbo ico muri make ico kintu nakoze nibaza yuko kubwanje meaning no gacha ngisobanura no giha nuko hagati ya Kuri na Amir bose barashobora muri make nagombye guproduce kwa project muri make nagombye gukorera ku bantu babiri muri make kugira bose dukorane kuko navyo nyene ni vyiza kuko twese turabarundi kawaida nivyo vyari bikwiye kubaho umuntu akakorana n'abantu babizi akaraba ati nakareka dukorane
kuko navyo nyene biratuma umuziki mu Burundi ushika kure kubera production iyo zija ari zibiri zikaza zahena kujwi ry'umuririmbyi biratuma muri makubuhinga bwiyongera byose indirimbo yitwa vyancanze kabisa vyancanze nibiki vyacanze bo Yende muri true story yende muri true story je twageze gukundana n'umusitwami mbo ndamukunda cyane ni wamukunda gusumba ko yagukunda ami naramukunda vra naramukunda cyane turakundana sana nawe nyene yaranyere ku rukundo kabishoboye urabona abantu berekana urukundo gutandukanye hari abagwerekana cyane hari abagwerekana bukebuke bari kuko yarabishoboye yararunyeretse turakundana turasohokana ni kabajene biki gihe turiko turavyita gusohokana cyo byose ni c'est la même chose turakundana hanyuma hari ibintu nyene vyabaye nyene ama challenge hagati y'Iwacu ibiki vyabaye udashaka guserura papa umusto muri makeni baze ko atigeza ntahura kumburengera ntiyabona urukundo namukunda carahitamwe rero kumpeba arambwira ati wana jewe vraiment singukunda ndafise undi muntu nkunda bisigura ko mwakundana afise undi muntu akunda bo pole sana papa pole sana kabisa urumva ivyo byose ari ibintu izo ni challenges mu buzima ni struggle uravyumva hanyuma umusore rero tumaze guheba avye byarangoye kuyakira kawaida iyo ndirimbo igituma nayanditse uyo munsi ampeba ndavyibuka nari ngiye kumuraba ahantu yaba acarambwira bahari ibintu yavye bimaze imisi nyene bitagenda neza murabibona abantu bari umukobwa ari mu kuguhe bararondera imvo zose ivyo murabizi tubigaruke ko cyane mbo musto acavuga ati acarambwiza ukuri ati Jeff Remas ishobora guma ndakubesha kuguma dukorera mu kinyoma kandi turi abantu bakuze jewe boys singi gukunda muri make ndafise uwundi muntu nkunda yabimbwiye live hanyuma amaze kubimbarira niho rero vyaciye bincanga rero cyatangura kwibuka ibihe twagiranye ndatangura kwibuka ahantu twagiye turumbo ama challenge twagize nyene ibihe muri make vy'urukundo nyene nivyo rero niho rero vyaciye bincanga ndabiri yashu nyinshi yashu y'urupfuwa yarabize yashu ndacanganikirwa ndumva nyene bincanze ndumva umengo ubuzima burarangiye no guhema ndumva umengo birananiye guhema kubera umukobwa uyu munsi ndibukana nagiye kumuraba afise ikinga natashe ndiko ndarisuguma byanase ko ndaryurira kandi narikuye kugindwe narikuye kugindwe ndarisuguma gushika kujyambe antuka vraiment byari byancanze bimaze no kuncanga nyene hanyuma turabona ubuzima burabandanya muri iyi minsi rero niho naciye ribuka true story yigeze kumva kuvuga ati mbo nanditse indirimbo iyo zimeze rero ati naco byo bitwaye urakoze indirimbo byancanze yaranonsa amahirwe yo kumva iyo ndirimbo musto zinaza karaye umva mwana nayo mubare bo turavugana yambu urabona iyo urukundo ruvuyeho wamibura abantu gato turirimbire byancanze ivuga ngo ndabiherehe kubisobanura avyanyobeye sifise ico nokora haraho bigucanga hamwe ubura nico wovuga ijoro umutaga amahoro ukayabura unkubise break up unkatsiye vyanyavyo vyanyavyo ni hatari nuzuranye imihari agashavu ni kose karaniga agahinda nako kari mu kunyica ayo majambo sinumva yukavuye muri wewe nibutsa no kuntu wambwira yuko wamfiriye nanje bigatuma nirindi cyo twaguhemuka none birangiye ari uhemutse murumvise ubutumwa buri mu ndirimbo bo yaririmbiye umukunzi wiwe wahoze ari umukunzi uno musi no mu ex ariko aba ex bavugana bari byiza gusumba kuko aba ex batangiye kuvugana no gusubirana bosubirana uno musi hamwe byoshe ko umukobwa akubwira ati byarashitse ndakora ikosa ntari gukora ndumva umengo twosubirana bo yo bari tayari gusubirana nawe canke yaramaze kuronka umuntu urabona Amipro buriya kahise ni kahise wangu kandi buriya nta kibera ubusa jewe kintu nizera nuko umuntu angaye ko ni sawa ubuzima burabandanya kumbure abafise impamvu angaye ko umuntu ampevye ubuzima burabandanya kumbura muri make Imana iba yarapanze ivuga ati ujya niyaguheba urashobora kuronka undi waramaze kuronka undi
bo just ndaronko ndije nyene kabisa mbo kandi nyene iyo ni kuko ayo namahirwe wangu ari abantu benshi bidakundira kuko urabona muri izi nkumi zacu zo ngaha mu Burundi nziza biragoye kuba uri wenyene mugaje w'Imana yarampaye ndabirenga gusa ndashima ikintu cyose kimaze kumba ko muri relation wanje kubera nta kibero ubusa kumbure n'Imana yari yarabera ntiwigera wicuza no munsi numwe kuba mwarakundanya n'uyo mukobwa yaguhemukiye ndavyicuza muga uwundi mwanya navyo ndabishimira Imana kumbure byabayeho nk'icigwa kugira binyigisha kuko hari ahantu ame kugira ushike harandi hantu tegerezwa guca kawaida utarababazwa canke utarahura n'amadeception batarakudeseva muri make hari ahandi hantu udashobora kugira iki udashobora gushika ariko uko bimeze kose umuntu mushobora gukunda no munsi akakubabaza ariko ntihabura ikintu wibuka ciza ashobora kuba yaragukoreye nikiye kintu ushobora kuba wibuka ciza yawe yaragukoreye mu gihe mwari kumwe mu rukundo mbona uko mu gihe twari kumwe mu rukundo umwanya wose twamaranye na mwanya tugeze dufisha ubusa ko twarabwirana amajambo meza nkuko abandi bantu bose babikora kawaida cyo ndakimushimira kandi n'abandi bose twakundanye ndakibashimira ashobora kuba arakaraba ino interview kuri Amisho TV muri kano kanya Nije jambo mvo yifuza kumubwira aho uri hose ubu n'ubutumwa bwa bowe agira kubwira umwanya ni gwa mbojewe en tout cas vraiment ndagufana uko biri kose ni wirambire kuko waranyigishije kandi nabyo byari byiza ntwa kandi kuba twaramenyanye novuga yuko wari nk'umugisha kandi hari impamvu twamenyanye urumva iyo nayo no kwicuza tu indirimbo iri kuri account ya YouTube ya bowe indirimbo bashobora kuyibona gute indirimbo kuyibona mbona ivyancanze by bowe bowe bacandika ni indome zitatu ni B na O hamwe na E ni indome zitatu bowe urumva indirimbo nayo ni vyancanze ico usaba abantu bariko baragukurikirana kugira ngo indirimbo yawe vyancanze ishobore gushika kure mu supporting aba bro urabona n'aba sister mu supporting urabona ndacari umuririmbyi ndacari muto uri bintu naravyinjiyemwe muganda bifisemo inzozi nyinshi cyane gusa ico ndabasaba nuko mwombera abafana bukamfana mwemake mugakurikirana ibikorwa vy'iwanje kugira bishike kure kuko ndafise indoto kandi ndifuza gushikana Burundi kure bowe ndagushimiye urakoze na yes nuko twari kumwe na bowe numwanditsi w'indirimbo crazy numwanditsi w'indirimbo vyancanze indirimbo yiwe nshasha yitwa vyancanze iri kuri account ya YouTube yiwe yitwa bowe ushobora kugenda kwiraba ntibibagire kugira subscribe kuri account ya YouTube ya bowe ariko ku rundi ruhande iyi ni Amisho TV supporting umuririmbyi w'umurundi yose akarakora neza shigikira impano shasha ziba ziriko ziraza neza muri industry ya kabiri gatanu indwi ku ruhande rwa kabiri of course nari kumwe na Silver of course you can call me Amipro, the MC, the electricity.